Mwiriwe canke mwaramutse aho umwe wese aherereye. Hari ku musi w'ejo itariki indwi z'ukwezi kw'indwi mu gihugu ca Kenya niho hari habaye imyiyerekano nk'uko vyama bimeze, ariko rero ndabibutse ko ku musi w'ejo vyari ibintu bigoye cane, vyari ibintu binateye ubwoba, vyari ibintu bitanoroshe, aho wabona abantu bicwa ku mugaragaro izuba riva. Tugiye kubana mwa kino kiganiro, nitwa Tuyisenge Charite nk'ibisanzwe, ndabahaye ikaze. Ariko wewe utarakora subscribe, ndakwinginze ngurabe ukore subscribe kugira uzobe muri benshi tuzoza turabana mu bindi biganiro vy'ahazaza. Ndabahaye ikaze, murakoze. Ati bimeze gute rero? Neza na neza hari ku munsi w'ejo itariki indwi z'ukwezi kw'indwi mu gihugu ca Kenya, nk'uko tubibwirwa n'ibinyamakuru vyinshi. Izo tariki indwi z'ukwezi kw'indwi hama haba imyiyerekano mu gihugu ca Kenya. Ati none iyo myiyerekano iva kuki? Neza na neza mu 1990 itariki indwi ukwezi kw'indwi niho hasinywa amasezerano yuko abenegihugu bo mu gihugu ca Kenya bagiye kubaho bigenga, bemerewe demokarasi. Ubwo namwe murabizi tutiriwe turaca kure, igihugu cemerewe ubwigenge bakagira na demokarasi, urumva n'ivyo bintu vy'imigumuko biba vyemewe. Iyo umuntu ariko arabakorera ibintu mudashaka, imyiyerekano iba yemewe, kuko muri demokarasi biba birimwo no mw'ibwirizwa shingiro murazi ko biba birimwo. Rero uwo munsi w'itariki indwi z'ukwezi kw'indwi buri umwaka ubibutsa amateka yoba yarabaye mw'ico 1990, bakavuga ati iri ni iteka ridasanzwe ku gihugu cacu aho twaronka demokarasi. Niko rero ejo itariki indwi z'ukwezi kw'indwi batora akabando, n'abari bagwaye barandara, bavuga ati reka tuje mw'ibarabara twiyibutse ko dufise demokarasi, kandi demokarasi nyakuri. Ati bimeze gute rero? Neza na neza ku munsi w'ejo mu masaha yo ku mirango n'imiburiburi abantu barenga 10 bari bamaze gupfa. Abari bakomeretse bo bari benshi, nta gitigiri wari gupfa uharuye ngo ushobore. Ati vyari bimeze gute? Aho abanyagihugu bazindukiye mu mabarabara bavuga ati twebwe nk'igihugu gifise demokarasi, nk'igihugu cikukiye, ntabwo mudutwara nk'imfungwa, mudutwara uko mushaka. Ariko uko vyari vyitezwe ko biza kugenda siko vyagenze, kubera ko igipolisi kijejwe kurwanya imigumuka cari casidukanye n'iyonka, buri ahantu hose cazibiye, yaba amabarabara ava ruguru aja mu gisagara ca Nairobi yose yari yugaye, yaba amabarabara yitiriwe Uhuru Kenyatta yose yari yugawe, nk'ahantu bita Doni, Raunda, Jogo n'ahandi henshi hose bari bahugaye, ku buryo ata hantu na hamwe wari kuronka ushobora gucarukira. Ati bimeze gute? Bazindutse batera ivyuka bikoroza amosozi, zimwe twita gaze crimogene mu kirimi c'ikinyamazuru canke mu gifaransa. Niho bariko barabuza abenegihugu kuja mu bibanza bigiye bitandukanye, aho bamwe bashaka kwinjira muri State House, bakaja no mu ngoro y'amakoraniro, ahandi henshi hagiye hatandukanye ntivyakunze ko bashobora kuhashika, kuko igipolisi n'igisirikare cari cahagurukanye magabo, aho bagerageza kugwana ibishoboka vyose kugira ngo iyo mandamano ntihagire aho ishika. Niho bagwanye birabura udubi, babona ko vyanse, hama bavuga ati reka twikore kuco twahawe n'igihugu. Niho batangura kurasa n'amasasu. Niho nababwira ko abantu barenga 10 mu masaha ya 8 imyiyerekano yari ku rundi rwego tutari dusanzwe tumenyereye bibako. Naha dusozeje kino kiganiro cacu, mwebwe twari kumwe, mubandanye mukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro tuzabana navyo muzobe muri hafi muraha
murakoze.